Akazina kanje abavyeyi banyise Agnes Nihazi. Agnes Nihazi ndi umuntu akunda ibintu vy'imico n'akaranga no kuririmba indirimbo z'Imana. Zaba indirimbo z'akaranga, imico n'imigenzo zose. Jewe ndavye imyaka mfise nabonye ntovyigumizamwo. Nkabona abana badakerebutse, nane numva ndiko ndasaza nkasazana ibintu. Jewe rero ngomba nkurikirana abana ndabashiremwo ivyo nshoboye impano Imana yampaye. Rujya gwaruka mwabonye turashobora gukorera hajya muduhamagaye mu vy'akaranga. Turafise vyinshi dushobora kubereka. Muduhamagaye mu kuririmba ivy'Imana gusa. Turafise vyinshi dushobora kubereka. Muduhamagaye mu vyo gukina udusketch vyose turashobora kubikora. Rero kuri iki gice cerekeye igihugu cacu twumvise ibintu byo kuduteza imbere, guteza imbere igihugu cacu. Umengo turabibona ngene twogenda turadondagira. Bajya abana namye ndabaganirira yuko muri 2040 mu 2040 aribo bazoba bari mu nzego z'igihugu kandi bakomeye. Ko uku turiko turabigisha nabo bazoba ariko barigisha abandi, nabo bazoba ariko barategura 2060 kandi babandanirizaho tugejeje twebwe. Rero hagiye turonka n'umwanya mu bisanzwe twari twateguye ururirimbo ku minota 4 n'amasegonde 40. Bacatubwira bati ni minota 3 gusa. Tugerageza kwiruka abana barabangutse baravyumva. Niyo batwaye mu bikorwa vy'igihugu ni kujya nyene. Ubateye kunebwa baranebwa, ubakoresheje barakora. Nuko rero twe twaranezerewe cyane. Nagiye numva umuntu telefone ambwira ati uzi n'amakuru Diaspora Burundi irateguye ihiganwa niteme n'ingwiki acarambarira hari igejo kuwa kabiri n'umunsi ni kuwa gatandatu nkorokerako ndakompoza ndiyumvira nti abana bari mu mihanda itandukanye mugandi yaranja ndabarondere maze gukompoza kuwa gatatu ndabahamagara ndonka bake mugandara ndababwiye ijambo kuwa kane nca ndabigisha kuwa gatanu ejo nca ndasubira ndabigisha kome araba jeune murana ko abana babangutse bashobora no gukorera igihugu vraiment baca barabifata turabitegura turagira tuti ubu rero tugende mwihiganwa kandi niyo twagira Imana twagirirwa amahigwe tuzokora n'ibirutaho jewe rero impano yanje ntegereza kugerageza kwigisha abana b'igihugu kumenya ivyaranze igihugu kera ivyo tugezemwo nibizoza. Ivyo rero jewe nivyo ndiko ndakoreramwo naho noba ndiko nkorera ubusa ataco ndiko ndaronka aba bana tukaja ahantu tukigisha ofeto twe tuba turiko turigisha urundi gwaruka. Nuko rero twebwe tumeze kandi tuguma twizera ko tuza gutsinda n'ubu. Murakoze. Nitwa Anise Shimirimana sanzwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Makamba. Ni nayo komine yakiriye kino gikorwa cyateguwe na Diaspora Ndundi iri ku kiviri mu bikorwa idasamaye cyane kimwe cyo nayisamaze. Ubwa mbere dutangura dukengurukire Imana mushobora byose yabitunganije uku bikabonekana ko kino gikorwa cyobera hano hantu. Twishimire cyane kuko twese twaje kwiga kandi tuhaboneye byinshi. Nivyo mpagarariye no komine muri kino gihe mugabo kandi hano hantu ndahigiye byinshi. Nabene gihugu nari nsanzwe fise hari ivyo mbonye ntari nsanzwe nzi ko bashoboye. Sinari nzi ko bashobora gusigura mu vyese, gusigura mu bicapo, gusigura mu ndirimbo bafatiye ku mbona kazoza n'inkingi zayo n'ukungene babona igihugu kizoba cifashe 2040 giteye imbere cifashe 2040 giteye imbere 2060. Ibi rero nk'urongoye kano karebe impaye icigwa nanje mboneyeho kubona nti bwa bundi mu bene gihugu ndongoye harimwo ingabire izi zitandukanye ninashobora kubegeranya tuzoshobora gushika ku iterambere ridasanzwe uko nabonye umugwi w'abaririmbyi abo nobegeranya twoshobora ku iterambere ridasanzwe nabonye umugwi w'abacafyi canke abantu bazi gusigura utugenegene abo ninabegeranya tuzoshika ku iterambere risanzwe
twese hamwe iyo migwi yose dusange ino komine yacu duhagarariye yateye imbere ndetse mbere ntizoshika no mu 2040 ngo tube twifashe ahubwo vuba cyane mu 2030 dushobora kuzotangaza akarere nitwashira mu ngiro izi bituboneye ngaha kuri twese kandi bizoshoboka abo bose baje batwara ubutumwa bwuko tubari inyuma tubashigikiye igikomeye cyane nuko twe twanababonye kuko n'inyuma y'iri higanwa tubwirizwa kubarondera kugira ngo tubandanye tuganira nejo canke hirya yejo barushirizeho gukomeza izo mpano zabo nanubagiye mu mugwi w'abandi kuko kuja mu mugwi w'abandi navyo bifise impano kuko babonye aho bagarukiriza babonye aho bashobora kunanirirwa mugabo bigiye no kubandi ejo turibaza ko bazobateye imbere gusumvya nukuri bano bantu Imana yo mwijuru yo yamibona ibikeneye ku muntu wose ibibakwirizeko igikomeye cyane natwe twemerera ko igihe cyose babipfuza ko tubafasha aha turongoye tuzobahagarara kugira ngo igikorwa cyabo kigende gitera kije imbere kandi natwe bwo turafise n'ibindi mugabo kandi tunagure na kino gikorwa murabona yuko intunganye budufise tuvuze ikomine na karere katari gato tuvuze intara na karere katari gato ahubwo ikindi gihe bitunganywe karifata umurindi muremure natwe mu gihugu duterere mu kano karere turimo duterere kugira ngo dushike gutora n'impano ziri mu mazone dushobora gusanga bari umugabo atashitse nangaha murakoze baramukije mwese miko muradukurikirana Agent CV Mix nkuko muriko murabona ngaha turi mu ntara ya Burunga neza na neza mu gisagara ca Makamba ariko harabera ihiganwa yitwa inkingi zimbona kazoza event ibi bikorwa rero murabizi ko tubimaze nk'imisi twahereye mu ntara ya Buhumuza hariya mu Cankuzo turagenda muri Butanyira ibiri Ngozi urabona ko ejo twari turi muri Gitega yagutse bibera Gitega uyu munsi byabereye ku mugwa mukuru hano i Makamba rero ni higanwa ryagera dukura ko agashashi ku maso turabona ibintu byinshi bitandukanye aho twagiye dusanga ari ibintu byinshi n'ukuri hano mu Burundi tutazi hari ibintu byinshi tutaramenya ahubwo gusa twebwe tuguma twibaza ngo ejo ngo mbona kazoza higeje mbona kazoza ariko mu by'ukuri ngire nkurira inkofero nkomera amashi nshimira cyane abantu biyumviriye gutegura rino higanwa kubera ko twagiye turabona abantu b'abana bakiri bato bafise ibintu abantu batakeka ko bafise bageze ku rugero abantu batakeka yuko abantu bagezeko rero ikintu ndiko ndashaka kuvuga ni iki kuba abarundi bicaye batekanye bumva kumenga vision 2040 vision 2060 ni ikintu tuko turategura tuzoshikako ahubwo ntibisa nkuko je ndabibonye hari hakwiye izi sensibilisation kugira ngo abantu babone nibiki biriko biraba hama bose bahagurukire rimwe urumva ko nk'aba bashef bose bariko bagenda batangara bavuga ati sinzi ko bino bintu bihari sinzi ko bano bantu bameze gutya ariko rero n'urugamba rudasanzwe kubera ko iyo tuvuze guhindura mindset mentality ibyumviro nasanze urugamba nago nyene runini cyane hari abantu benshi muhagurukana mukajana mugabo batazi destination biroroshe guhaguruka wiruka ari abantu benshi ngaba bazi kwiruka mugabo batazi direction yo bariko baraje bavuduca tuvunikira hehe rero iyo ujanye n'umuntu yiruka cyane wabona umenga yoshika n'ingoga mugabo akabatazi yari karaja biba ngombwa ko agaruka barashaka gusanga hari undi muntu yiruka buke buke mugabo afisi yari karaja ugasanga wa undi yiruka cyane aravuduka akagenda hama yagera imbere agaca igiye yari karaja kabura bikaba ngombwa ko agaruka kugira ngo arabe ko wa undi agenda buke buke yomenya yomwerekana ijya nihe ndiko nihe turiko turaja ugasanga n'undi turiko turagenda dutakaza umwanya nico gituma bino bintu by'ama evenement biriko biraba biriko birahintumbera abantu biriko birabereka iyo tuja biriko biratuma abantu bakanura bigatuma neza na neza umuntu wese abona ico gukora umwanya wo kwigikorerako nihangiro dufise rero nashaka nteri ntege nongere mbwire ku bandi bantu bose bafise uburyo bwo kuba botunganya ibikorwa mwe nibi na cyane cyane leta ikabishira mu kuboko cyane nta mugwaruka twebwe ibyacu tukabikora ndavuga ko hari ibintu byinshi basokuru batakoze tari kubera ko batabishaka ahubwo kubera ko batazi ko bibaho bivanye n'igihe twari turimo ca kera uko turiko turagenda tuja mu isi shasha muri generation z'imbere zijanye na technology zijanye n'ubundi buhinga bisaba yuko haba yandi ma revelation rero nakunze ukuntu abagiye hanze batembereye babona ko ivyo byateje imbere hari hano byose turabifise turabyuzuranye mugabo ni gute rero twomenya ko tubifise hama tubikoresha bivanye niyo turiko turaje merci niba tugenda turaganira gato muri tuzofata manjigire ku commentaire tuganire cyane ku manalize ku bintu twagiye turabona ku busesanguzi abantu bose bamenye nibiki twabonye ubumenye twa dufise ngo tuzobwikumizamo deke tugifise aho tushobora kubivugira rero bandaye mudukurikirana hama uyu munsi ndaciye ku mayange mugabe ejo tuzicara dutekanye hama inyuma y'igikorwa cyose tugira amanalize tugira ubushakashatsi nk'abantu bishikiye kuri tele ndibaza ko tubaye turi kumwe mwese cyo muzoba mukoze namwe kuzo bari kutuba hafi
kugira ngo mudufashe gufata amaboko imbona kazoza tube twese inkingi z'imbona kazoza hama tujane. Murakoze cyane, merci. Mazina nitwa Ininahazwe Francine, nkaba mva mu ntara ya Bujumbura, komine Ntahangwa. Ni inkingi mbona kazoza ivyerekeye igihugu cacu c'u Burundi, ukungene igihugu cacu c'u Burundi kizoba cifashe mu myaka iri imbere 2040 2060. Fuje ko ingabire yanje yoduga cane ku rugezo rwo hejuru cane, kandi ukungene byashoboye kunzamo nuko nashatse gukundisha igihugu biciye mu mpano yanje yo kuririmba. Ngerageje kuraba nk'amajambo nagerageje kuririmba birafitaniye isano cyane n'ukungene igihugu cacu kizoba kimeze mu myaka iri imbere. Akenshi naririmba imbere y'ishengero, ndafite indirimbo nyinshi cyane ariko ntizirashobora kuja habona, ariko hamwe n'Imana vuba cyane Imana yashobora kubikora bikagenda neza. Ku mazina yanjye nitwa Munyabuntu Paterne, benshi bazi ku izina rya PAMG. Ndaryohewe cyane kubona nashyize ngaha mu higanwa imbona kazoza event ryabereye kuno munsi mu ntara ya Burunga. Guhiganwa ni ikintu cyiza kuko guhiganwa ni ikintu gituma tuja kwiga. Iyo ugiye guhiganwa n'abandi niho wigira ibyo utarashikako, niho wipimira aho ugeze mu bw'impano yawe. Hama ikindi nacyo nuko guhiganwa, intumbero yihiganwa ubwa mbere na mbere yari intumbero nziza cyane yo guhimiriza abarundi ingene twokora kugira dushikire imbona kazoza. Rero sinari gusamara na gatoya ngo ndike kwitaba rino higanwa. PAMG n'umuntu novuga yuko abeshejweho n'umuziki, akora umuziki kibiriraho ico bita live music, abandi bakavyita karaoke mu bare butandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Rero ariko arafise n'umugambi wo gutangura gushira habona ibikorwa vyiwe mu minsi iza. Nibaza yuko inyuma y'iriganwa Imana niyo bikora bagiye kuza barabona ibikorwa vyiwe bishasha kandi bimeze neza. D'abord aba diaspora no kubashimira, ijambo rya mbere no kubashimira ikiciyumviro cyari cyaratevye kuko hari impano, hari abantu benshi tuzi babeshejweho n'impano zabo, kandi nk'ibi bintu nkaje nkora vyo kuririmba, ubutumwa ducisha mu ndirimbo bushikira abantu benshi cyane kandi vyoroshe. Rero aba diaspora ikintu basaba nuko barakoze cyane uburyo ubushimwe batanga, ariko nko ku mwaka uza boraba bakongereza uburyo ahubwo bukaba bwinshi, umuntu wa mbere akaronka udufaranga dukwiye, uburyo bukwiye, hama bikagenda neza. Merci, murakoze. Nitwa Muhorakeye Gislene, ndabaramukije ndababwira nti ndi inkingi y'imbona kazoza, ubumwe, ubumenyi n'impano vyanje ingabire ku Burundi. Je nahiganwe mu bivuga amazina, jewe byanjemwo numvise diaspora ndundi niko iradutumira ngo tuje mu higanwa duhindura inyifato n'ingendo twubaka igihugu. Cyane yumvira nti nanje nogaragaza impano yanje mu kuja mu higanwa, nkabwira abarundi ko tugiye gukora tugahindura ingendo n'inyifato tukubaka igihugu. Jewe ugwaruka norubwira rugakura amaboko mu mpuzu, hari abita abashomeri bakavuga bakagaya akazi, nta n'urugwaruka yuko boreka kugaya akazi bakakora nta mwuga udakiza kiretse wo kuronka. Hama ku mazina nitwa Ngenzirabona Simon, ndi inkingi imbona kazoza, ubumwe, ubumenyi, impano yanje ni ingabire ku gihugu cyacu cy'u Burundi. Hama nkuko mumbona nahiganywe muri kategori yo gucapa muri rino higanwa y'ukuntu Burundi bwoshobora gushika kumbona kazoza 2040 2060. Aho waniye nihesa handi, aho waniye nuko jewe nterera ubumenyi bwanje biciye mu ngabire nshobora kwigisha abanyagihugu bakavyuzi mu baji buntu bisunze ibicapo vyerekana ukuntu twoshobora gushika kumbona kazoza n'igihugu cifashe. Ngize amahirwe nkatsinda, icyambere novuga nuko impano yanje noyibandanya hama nkongera nkigisha n'urundi gwaruka ibijanye no gucapa kugira tube benshi dushobora gutanga ubutumwa biciye mu gucapa ariko gushushanya. Merci.